ubuhanuzi bwitwa imburi ya nyuma mubyumve neza bwitwa ubutumwa bw'abamarayika batatu buri mu vyashiro Yohana igice ca 14 gora ku murongo wa 6 kugeza kwa 12. Mwizo nyandiko mvuze ubu nibwo butumwa ngo butegerezwa kuzokwigishwa mbere yuko Yesu agirante agaruka. Ubu butumwa rero buri mu vyashiro Yohana bugizwe n'ibice nyamukuru bitatu. Mu vyashana 14 umurongo wa 6 hatubwira ngo hari ubutumwa bwiza butegerezwa kubwirwa abantu baba kwisi bakubaha Imana bakayihimbaza bakamenya ko n'igihe cyo guca amateka kiri hafi. Ico kigabane ca mbere c'ubwo butumwa aribwo bwitwa ubutumwa bwa marayika wa mbere. N'ubutumwa butegerezwa kongera kwibutsa abantu kubaha Imana. Umuntu akubaha Imana hakubaha ibitari Imana. Ico ni kimwe. Bukamwigisha ibyagezwe 10 bukongera bukigisha abantu urubanza. Umuntu akaba kwisi ajya anywa akora imigambi ariko azi ko mwijuru ariko baramukatira dosiye yiwe yuguruye. Mu ncamake mwijuru abantu naho batabizi buri muntu wese Imana yamusize ko documentation iravuze documentation isuzuma umuntu ari we wese. Ikintu cyose ukora, ibyo uvuga, ibyo wiyumvira byandikwa n'abamarayika. Izo raporo zijanwa mu rubanza. Uwo niwo mugambi w'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Nukwibutsa abantu ko mwijuru hari Imana yaremye isi, irema amazi, irema amasoko. Iyo Mana ikwiye kubahwa. Muravye ibyizi dukorera ikwiye gukundwa, igatinywa, ikitwa umubyeyi. Ubwo n'ubutumwa bwa mbere. Kabiri, ugice 18 hatubwira Babuloni yaganye inzoga ariko abantu bataranywa. Muvyumve ni Babuloni yaganye ariko ishiramwe imikenke ariko abantu ntibaranywa. Haranditse ngo Babuloni yateretse amahanga yose inzoga. Umumarayika wa kabiri akurikira ati kirakomvombotse Babuloni ca gisagara gihambaye cateretse amahanga yose vino niyo buraki bw'ubusambanyi bwayo. Habonetse ikibazo kindi kiri mu buhanuzi. Marayika wa kabiri we waje kuvuga ngo hariho Babuloni iguye ariko iyo Babuloni yaraganye iraberera ngo itereka maki itereka amahanga. Ayo mahanga ni bande banyoye iki? Iyo Babuloni ni yihe? Uwo marayika wa kabiri n'ubutumwa butegerezwa kuburira abantu ibijaniranye na Babuloni. Ku murongo w'9 umumarayika wundi wa gatatu akurikira havuga n'ijwi rirenga ati nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco akemera gushigwa k'ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza, uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguye idapfunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika n'imbere ya wa mwagazi. Umwotsi wo kubabazwa kwawo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mwijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo caco umuntu wese yemeye gushika ikimenyetso c'izina ryaco, aho ni ukwihangana kw'abera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana n'ukwizera Yesu. Ikibazo rero kiravutse, habonetse igikoko naco gifise urusengero, kuko bavuze ngo nihagira usenga ca giki naco kirakora ivuga butumwa, gifise urusengero, gifise abizera kandi kirasengwa. Kandi Imana iravuze ngo azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguye idapfunguye mu gakarabo k'uburake bwayo. Abantu b'Imana bakuriye kumenya ico gikoko ku mpamvu zitatu. Iya mbere, Imana ivuze ngo nihagira ukigirante ugisenga. Ico kintu tubujijwe n'Imana yo mwijuru dukwiriye kuciga.